Nitwa Ndagijimana Euphrasie, nkaba mba mw'irohero ya kabiri mu kaze ya kera, nkaba mvuka muri Butanyerera y'ubu, kera yitwa Ngozi, hama ndi umukandidate mu mugambwe witwa FPI, Fraternité des Patriotes Ineza, umuvukano w'abarundi b'Ineza. Uburundi bwacu ni bwiza kandi bufise ibintu vyotuma dutera imbere, ibintu vyotuma tubaho neza, hama ivyo kunegura ntivyobura, kandi hariho na vyiza vyakozwe, hama ivyo kunegura navyo tuje nko kuza kubihindura, kubera umuntu wese agira havuye nahagejeje. Rero aho kigeze niho tuje kugira ngo tubandanye, bitagenze neza bihindurwe, biriko biragenda neza navyo tubandanirizaho nyene. Aya matora turimwo n'amatora yo gutora abashingantahe no gutora abajenama b'amakomine. Igikorwa rero c'umushingantahe, ibwirizwa shingiro rirabisigura neza, riravuga neza yuko inama nshingamateka ijeje gutora amategeko, hama ikongera igakurikirana ibikorwa vya leta biriko birakorwa. Nko mu mugambwe turafise imigambi myinshi yo gukora, ariko kubera ko aya matora atarayo gushira imbere imigambi, ahubwo tuzoza tuje gutora amategeko meza atuma umukenyezi, uwukiri muto, uwukuze ashobora muri ya mirimo yiwe mito canke minini yubahirizwa, agashobora kuguma yiteza imbere atantambamyi ariko arahura nazo. Nico gikorwa nk'umushingantahe ajejwe gukora. Urwaruka muri FPI ntidutandukanya urwaruka, guteza imbere ni guteza imbere bose. Urwaruka nyimba rukeneye kubaho neza, na wa wundi yaba umukenyezi, yaba umushingantahe, yaba noneho bose barakeneye kubaho neza. Rero imigambi y'urwaruka iriho, mugabo muri aya matora ko turiko turitoza, turiko tuje imbere nk'abazoserukira abandi nk'abashingantahe, tujejwe gutora ya mategeko meza. Nk'urwaruka tuzobaserukira kugira ngo muri vya bikorwa vyanyu muriko murakora bizotume ya mategeko dutora aba meza, mutadototezwa mu vyo muriko murakora, mushobora kwiteza imbere, za ntambamyi muhura nazo kubera amategeko mabi twatoye aba arizo tuba tuje gukosora. Abakenyezi twagiye turakumirwa, turatinya cane kuja mu mugambwe, turatinya cane kuja muri politike, kubera ko tuyize nk'uko uwigiyemwo. Bisaba ko mba mfise inguvu nyinshi, uguharira cane, ku buryo jewe nk'umukenyezi hariho intambamyi mpura nazo. Rero nk'abakenyezi mutwitegeko yuko tuje gushigikira ya mategeko yacu, kubera ko babonye yuko twikumira ya mategeko yacu, ya mategeko atugenga baca barayashiraho kugira ngo natwe turonke ingene dushika imbere. Tuje rero tuje gushigikira amategeko atuma umukenyezi aseruka, atuma umukenyezi aboneka, vya vyiyumviro umukenyezi aho umushingantahe wiwe kugira abishikane imbere, aba ari we avyishikanira imbere kugira ngo nawe aduzwe, ntabe wa wundi wo mu kigo, ntabe wa wundi wo gutegura imfungurwa, ntabe wa wundi wo kurera abana gusa. Umukenyezi turi novuga gute, turafise, twarize, n'ubu turaciga, nimuze twige tumenye yuko igihugu cacu na twebwe abakenyezi kidukeneye, turafise ico twoterera muri ico kugira ngo gitere imbere. Jewe rero sindi umufana w'imipira, gusa ndayikurikirana uko nyene. Par contre je nikundira amafilme. Bitwi ndayikunda cane, kararyoshe. nagira mvuga iki
mu gihugu c'u Burundi cacu abakenyezi turakenewe. Nimuze tuje ku kivi, tuje muri politike natwe, twige umurongozi akenewe uko abameze, nico abajejwe gukora. Ntitugume muri vya bindi twabwirwa ngo politike niyo abantu bafise inguvu bashobora guhangana n'abantu bakagwana. Hama natwe duteze imbere igihugu cacu, duteze imbere abarundi bose. Hama kuwipfuza kudutora ni nimero 6, umugambwe ni FPI, Fraternité des Patriotes neza.